umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubandanya mudukurikirana. Reka nsubire ndabahe yambu mwese bivanye naho mudukurikirana muherereye. Abadukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, bari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Kongo, mu buraruko mu Rwanda no mu buseruko muri Tanzania. Abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tubahe amakuru tubazaniye mu bijanye n'umutekano. Umutekano urabandanya guhungabana mu bihugu vyo mu karere, cane cane igihugu ca RDC, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Inyeshamba za M23 zaraye zisubiye kwerekana abarundi 8, mbere abandi ngo 12 baraguye mu migwano. Ibintu bibandanya kuba bibi cane kuri bano basirikari bari ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu gihe biboneka ko abarundi babandanya bahasiga ubuzima. Abandi basirikari 8 video yabo M23 yaciye yerekana muri iyi ndwi tuhejeje, yaciye yerekana ko yabafatiye mu migwano yabaye kuri wa 16 kuri uyu wa gatanu heze wa 16 Ruhuhuma, niho yaciye iba. Batangaje ko abasirikari 12 baguye mu migwano, abandi 8 nyine bafashwe mpiri. Wari usanzwe aramutswa ico gisirikari c'Uburundi kigwanira ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, uyu ni Lieutenant Colonel Murantunga Aroni Ndayishimiye, yaraciye asubirwa na Lieutenant Colonel Marsiye. Uyu Lieutenant Colonel Marsiye niwe yaciye asubirira Lieutenant Colonel uyu Ndayishimiye Aroni, yaciye akugwa nyine ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, agarukanwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Uyu Aroni aragirizwa ivyaha vyinshi. Yagirijwe kutubaha amategeko ahabwa n'abategetsi bo ngaha mu gihugu c'Uburundi, mbere kandi n'amategeko ahabwa n'abategetsi b'igihugu ca Kongo, abajenerali b'ingabo za FARDC baciye bagenda bamuha. Uyu mu kugarariza rero ngo yaciye yanka ayo mategeko, aca bamuripotinga canke bamutangira raporo ku bakuru be no ku gihugu c'Uburundi. Mu kumutangira iyo raporo yaraciye ajabukanwa, yaciye aja gufatwa ngaho muri Kongo, aca akugwayo, agarukanwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibintu biravugwa ko rero imvo zatumye agarukanwa ari ayo makosha yagiye akora mu kugaba ingabo no kutumvira amategeko y'igisirikari ca FARDC bamuhaga ngo agwanye inyeshamba za M23, arungike abasirikari b'u Burundi, ariko we ngakabona ko amategeko ariko arahabwa ari amategeko ashobora kumarisha ingabo, kwicisha abasirikare yari atwaye. Nk'umusirikari rero we yaciye abiheba, yanka kumvira ayo mategeko, yaciye agenda ahabwa n'abajenerali ba Kongo. Abo bajenerali ba Kongo ngo iyo urugamba rwabaga rukomakomeye cane, M23 iriko irabasukako amasase n'ibibombe, ngo bacaga abasirikare ba Kongo barirukankaga bagata abarundi mu ngwano, bakabasiga mu rugamba bonyene, ugasanga abarundi barahapfiriye, barahashiriye.
Ivyo rero yankaga gushorayo abasoda biwe b'u Burundi akanka kubajana muri iyo migwano, vyafashwe nk'aho ari ukutubaha amategeko y'igisirikari n'igihugu ca Kongo. Ivyo ngo nivyo vyatumye abajenerali ba Kongo bamutangira raporo ku bakuru, abakuru nabo baca bayitanga ngaho i Bujumbura. Mu vyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaganiriye na Felix Antoine Tshisekedi ubwo yajaga ngaho muri Kongo, naco cari kimwe mu bibazo vy'uko abasirikari b'u Burundi bari barungitswe ngaho muri Kongo mu gufasha mu ngabo za SADC bari banse kuja kugwana. Ariko ni mu gihe ingabo za SADC zigishika ngaho muri Kongo ntizahise zija mu ntambara, mu gihe abarundi bo basabwe ko bahita bambara impuzu bakaja kugwana. Uyu rero Aroni mu kuraba utwo tunenge twose yaragiye araba ko biriko biragenda bishikira abasirikare yagiye arongoye ngaho mu gihugu ca Kongo bishobora kuzobagirako ingaruka, benshi bagapfa bakicirwa ngaho mu gihugu ca Kongo. Ivyo vyatumye rero uwutwara ico gisirikari Aroni bamufata nk'aho yagumutse, baca baja kumufata, kuri ubu ngubu bikavugwa ko apfunze. Biravugwa ko afungiye muri police militaire mu gisagara ca Bujumbura niho aherereye. Bahise bamusubiriza bamushirirako undi Lieutenant Colonel nanone bafise ipeti bingana, uyu ni Lieutenant Colonel Marsiye niwe ariko araramutswa ingabo muri kino gihe ziri ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ibintu biboneka ko umutekano ubandanya guhungabana. Igihugu c'u Rwanda bagiriza ko arico giterera intererano abo bagwanyi ba M23. Umukuru w'ico gihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaciye aja mu bimenyeshamakuru atangaza ko umutekano w'u Rwanda ata burenganzira basaba kugira ngo babashe kuwurinda canke kuwukingira kugira ngo u Rwanda rugume rukingiwe, ngo nta muntu n'umwe kuri iyi si basaba uburenganzira bwo kurinda umutekano w'igihugu cabo c'u Rwanda. Kandi ivyo biraboneka kuko niko kuri, kurinda umutekano w'igihugu cabo ata muntu bakabaye babisaba. Ni mu gihe rero bagiriza u Rwanda ko arirwo rukingira rukanaterera intererano abo bagwanyi ba M23, ariko u Rwanda rwo rukabihakana, rukavuga ko ivyo bavuga ivyo ari uko Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo n'abategetsi bayo bananiwe gukingira bene gihugu no gukemura ibibazo vyabo vy'imbere ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bityo bakaba bavuga ko rero ivyo ari urwitwazo ko u Rwanda arirwo rubononera canke rubagabako ibitero, ko ivyo ari ububeshi bukomakomeye cane. Umukuru w'ico gihugu yavuze ko babandanya gukingira umutekano w'igihugu cabo haba mu kirere, ku butaka no mu mazi, ngo bivanye ko igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo cagiye kigerageza kugaba ibitero mu gihugu c'u Rwanda, hoba mu kirere, indege z'intambara za Kongo zaragiye zivogera ikirere c'ico gihugu c'u Rwanda, ngo bivuga ko rero u Rwanda rugomba gukingira igihugu cabo ata wundi muntu barinze kubisaba. Ngo baramenyukije kandi ko igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo carakoresheje drone, indege zitagira umuderevu, bazikoresheje mu Bushinwa, ngo izo ndege zikaba zifise marike ya CH4. CH4 izo ni drone ngo zirasa cane, bakaba bavuga ko rero bagomba gukingira hoba ikirere cabo kugira ngo hatazosubira kugira abakivogera bitarinze kuja gusaba uburenganzira.
Baravuga ko u Rwanda rufise amasomo menshi cane rukura mu kahise, ko rero ata muntu n'umwe ashobora kubasubiza iyo baciye bava. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.